igihugu cyose kiba gifise umukuru w'igihugu, ahatari umukuru w'igihugu uzohasanga uzosuzugura umukuru w'igihugu runaka, nimburo ari mu president Donald Trump wa Amerika, ukaza wumva umunyamerika wewe, ukaza wumva umuntu w'umwongereza aramusuzuguye, sebere byasuzuguye wewe parce que irero chefu n'umurongozi wa kino gihugu kandi mu barongoye nawe urimo, itimini ziko bisigura ngo uwututse uyu umukuru w'igihugu abatutse nawe, uwubahutse pere de la famille abatutse nawe membre de la famille, wowe uri umuntu uri muri babandi bagize umuryango. Rero bivuze ngo hari abantu usanga bavuga ngo je nibereye muri France, nibereye mu Birigi, nibereye muri Amerika, ati mu Burundi ntaco bimbariye, muri Tanzania ntaco bimbariye, mu Rwanda ko havugana ni wanyu siritokure, nimba ibintu menya ko uvuze nabi president wawe avuze wewe, niyavuga ati president wawe w'iki gihugu iki niki yitwara ukavuze wewe, uvuze nabi igihugu cawe avuze wewe, kubera ntabwo uvuze nabi famille yawe, uvuze nabi wanyu avuze wewe membre de la famille. Tangura rero uhaguruke umenye ko uvuga nabi umuryango wawe, uvuga nabi abawe utegereza kumugwanya, uvuga nabi les amis. Iki kintu c'est pas pour rien, mugiye mukaraba kuri social media ibiriko biravugwa hirya no hino, abantu murahoze muratekereje, ariko ejo yes, ibihe byiza cyane mwege mwese abakunzi ba Papa Utamu, nizere ko mumeze neza cyane muri mu Burundi canke se muri mu makungu, ibihe bikomeze kubabera byiza cyane. Nitwa Suleimani niyo nkuru, aha ni muri Utamu podcast. Les amis, uyu munsi tuje dufise ibyo tugiye kubashikiriza bikomeye cyane, ndagusaba kubana natwe. Intambara za Kongo ndazi ko zikomeje gusamaza abantu benshi cyane. Uyu munsi abantu bari kuri social media murabona ko nta bindi bintu bakurikirana ngo Kongo ngo byifashe ukungo hirya no hino ngo byifashe gutya, ariko tubanza tumenye ivy'iwacu. Les amis, ibintu bibiri ukwiye kubanza kumenya imbere yo kumenya ibyo muri Kongo, avoir des connaissances sur des choses, kugira ubumenyi kuri ibyo bintu bibiri. Icambere seberebye umuryango beniki benigihugu, la famille européenne. La famille européenne ni ibintu bibiri umuhategeza kubanza kumenya imbere yo kumenya ibintu byose, canke se imbere yo kuja mu bindi bintu byose. Ariko hambavu ya umutwe w'amajambo ufise ico usigura. Changer s'il vous plaît, changer s'il vous plaît, hinduka mu buryo bwihuse. Impamvu twavuze ko so isi yindi, uyu munsi abantu benshi la majorité ntituzi ico twita famille, ico twita umuryango. Abantu benshi ntituzi ico twita igihugu, ariko ibi bintu bibiri bifise ibintu bihuriyeko. Ari nayo mpamvu ndagusaba kujana nanje, hanyuma ndakwinjize neza na neza muri no bibiri. Ejo uzisanga uri umuntu adasanzwe, uzisanga uri umuntu ari dynamique, uzokwisanga uri umuntu azi icyo ategerezwa gukora n'ico atategerezwa gukora. Les amis, murakaza neza muri Utamu podcast. Munyemerere duhere ngaha kuri ibi bintu bibiri. Unyumviriza uri canke se kurankurikirana uri muri Amerika, uri muri Canada, uri Tanzania n'ahandi hatandukanye, no mu Burundi canke se muri Kongo canke mu Rwanda, ibi bintu wewe birakuraba, birandaba, biramuraba, niyo mpamvu tugiye kubimenya. Les amis, la famille c'est quoi? Famille ni ihuriro ry'abantu runaka canke se, ariko abo bantu bakagira umuntu aba abarongoye. C'est bel et bien le père de la famille. Mu kuvuga mu muryango wose ategeza kubaho le père de la famille. Umuryango wose utegeza kugira umukuru awurongoye. Nimba umuryango wose utegeza kugira umukuru awurongoye, nuko haba hariho n'icyo twita les membres de la famille. Umuryango wose utegeza kugira abawugize, ariko ibyo byose ntibihagije. Naho umuryango wose ufise abawugize, utegerezwa kugira kandi ico ugendera ko, les règles, les coutumes. Ntabwo ari costume, ntimuze guhava ngo baza nanditse costume. Les règles, les coutumes no kuvuga amategeko n'imico, imico iranga uwo muryango. Ariko hambavu yaho hari ico bita les devoirs, les droits, canke se hariho droit nico bita ama devoirs. Kuri buri muryango ibi bintu byose bitegeza kuba bihari. Sinzi ko tuko turajana neza, hategeza kubaho père de la famille. Père de la famille ategeza kuba hari mu muryango, hanyuma hakabaho les membres de la famille, hakongera hakabaho amategeko n'imico, hakongera hakabaho ico bita devoirs, les droits. Imbere yo koronza kugaruka sigura bino bintu byose uko bihagaze, munyemere mbane nje ku gihugu. Ari nayo mpamvu navuze ngo ibi bintu biraba abarundi, biraba abantu bose bari baradukurikira bari ahatandukanye. Mu gihugu cyose haba hariho uwurongoye ico gihugu. C'est bel et bien qui le président de la République.
le president. Igihugu cyose kiba gifise umukuru w'igihugu, ahatari umukuru w'igihugu zohasanga umwami canke se uwundi muntu mugabo ari hejuru mu barongozi ari warongoye abandi. Igihugu cyose rero kigira les citoyens ou bien le peuple, abene gihugu. Igihugu cyose gitegeza kugira iki? Abene gihugu. Nkuko twabonye ko mu muryango wose harimwo abaki les membres de la famille. Hambavu yaho haca rero la loi, itegeko. Mu gihugu hose habamwo itegeko. Icyo umuntu ategeza kubaha, icyo umuntu ategeza kugendera, icyo umuntu ategeza kubahiriza nico arekuriwe. Ivyo tubisanga mu gihugu. Ariko hambavu yaho nabo nyene bafise icyo bita devoir, abari mu gihugu et droit, canke se droits et devoirs. Iyo tuvuze ama devoir ni ukuvuga umwene gihugu afise ibintu ategerezwa gukora, kubaha, kubahiriza, kugendera kugira ngo mu gihugu ashobore kuhaba atekanye, atakibazo na kimwe ateje, atanikibazo igihugu kimuteje. Ariko nawe afise icyo bita les droits. Hari hiryo yemerewe mu gihugu, yemerewe gukora akabikorerwa n'igihugu, akongera akabikorerwa kubera abifitiye uburenganzira, amategeko amuha uburenganzira bwo gukorerwa ibyo bintu. Rero munyemerere ngaruke kuri buri kintu kimwe kimwe. Ijambo ry'umutwe tuvyibukanye rivuga ngo changer s'il vous plaît, hinduka. Reka duhere ngaha ku ijambo ryo hejuru rya père de la famille. Père de la famille c'est qui? Père de la famille ni wa muntu ashobora gufata ingingo mu muryango hanyuma abanyamuryango bagakurikiza. Père de la famille ni wa muntu aserukira umuryango igihe abandi baza kumviriza ivyo ashikirije canke se bagashira mu ngiro ivyo avuze. C'est bel et bien le père de la famille. Kubera ko bino bintu bibiri nabifatanije, la famille et le pays. No kuvuga umuryango umeze nk'igihugu, kubera igihugu naco hejuru habaho umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu ni wa wundi ashinga inzego z'igihugu, agafata ingingo mu gihugu, hanyuma bene gihugu nabo les citoyens le peuple, canke se tugire le peuple, le peuple bagakurikiza, abene gihugu bagakurikiza. Abene gihugu rero mu gukurikiza ivyo byose bigenda gute? Impamvu uyu mukuru w'igihugu aba ari wategezwa gufata izo ngingo nuko ari we yavuye mwabano bene gihugu, mugabo nibaserukira kandi nibakorera. Bisigura ngo umukuru w'igihugu na père de la famille baba bisa nk'ikintu kimwe. Bisigura ngo nimba ari umukuru w'igihugu arongoye n'ivy'umuryango wiwe, igihugu cyose aba ari umuryango. C'est la famille, c'est le pays. Le pays, la famille c'est le pays. Le pays c'est la famille. Igihugu n'umuryango. Hambavu yaho les membres de la famille canke se abagize umuryango, ce sont les citoyens, ni nk'abene gihugu muri uwo muryango. Haca haza rero ikintu gikurikira, haza ico bita règles et coutumes, amategeko n'imico. Dufate nk'ubu muri famille kanaka canke se mu muryango kanaka, ugasanga umukobwa ntiyemerewe gusohoka igihe cy'isaha 12 hamaze kugera. Icyo ni itegeko. Imico, ugasanga mu mico yabo umukobwa ategezwa kugira iki? Kwitandira, ntiyemerewe kwambara ipantaro, ugasanga yambara igitambara mu mutwe buri gihe. Ugasanga mu mico yiwabo umuhungu ntiyemerewe gusohoka kugira iki? Kwambara ikabutura ngo aje mu bantu, aje mu rubanza. Ugasanga mu mico yiwabo umukuru w'umuryango niwe ategezwa kuvuga ijambo imbere yuko abandi bagira icyo bashikirije mu gihe habaye inama y'umuryango. Ivyo byose ibara amategeko n'imico mwamutegeza kugendera ko mu kiwanyu. Ugasanga ntimufungura inyama mu kiwanyu, ugasanga kubaga nk'inka yanyu mworoye ivyemewe, ugasanga uwo n'umuco mwamufise. Ariko ari cyo bita les devoirs. Wa mukuru w'umuryango rero, wa mukuru w'umuryango aba afise ikintu bita devoir kuri wa muryango wiwe, ivyo ategereza kubakorera kugira ngo mube munezerewe, mubeho mwishimye, mube muri satisfait n'ibiriko birakorwa mu muryango wanyu. Ariko namwe mufise icyo twita les droits, mufise uburenganzira ku bintu runaka, ABCD ukabandanya ibintu runaka. Wafise uburenganzira bwo nimbura umwana kwiga, kuvuzwa, kwigishwa, kwambikwa, kugugaburira. Ibyo byose urabifitiye ku burenganzira. Mugo nawe ufise devoir byo utegereza gukora, kubaha no kubahiriza ya mico kugira ngo ushobore kuba ukorerwa bya bintu byawe ufitiye uburenganzira. Ku gihugu niko kuko umwene gihugu ntiyemerewe kurenga amategeko, kuko yarenze amategeko aba atagize iki? Ya ma devoir ntaba yashize mu ngiro. Ico gihe rero ya droit nimba arenze amategeko kanaka, za droit bya bindafitiye uburenganzira, hari gihe habura amahirwe yo kugira iki?
kuri acabura amahigwe yo kugira ngo ya madruwa yiwe yubahirizwe. Example mugabo nibaza ko uko biri kose mu nzira zose bicamo igihugu gitegereza kukingira umwene gihugu rositiwaye canke se rupeple kugira ngo ivyo afitiye uburenganzira abishikeko. Droit mu gutora, kuja kwitabira amatora, gushiraho inzego ubifitiye uburenganzira uri umwene gihugu. Office na devoir. Ibi rero byose iyo tubiravye guca, tubiravye tukageza aha dusanga abantu mwa kino gihe twebwe ese koko tubayeho igihugu tugifata nka famille? Nimba tugifata nka famille, nimba igihugu koko tugifata nka famille, ni gute wewe winamura uri mu bantu ukaza wumvuze ngo iwacu ngo turi abantu babi, ukaza wumvuze nk'iryo jambo ngo turagoye, ukaza wumvuze no, ntabwo bikwiye kuko uri kurakritika iwanyu. Gukritika iwanyu nabyo nukuvuga ntiwakoze ya madevoir utegeza gukora yo kubaha igihugu no kubaha iwanyu no kuhakingira, sibyo? Bivuze ngo nimba uri umwene gihugu, igihugu runaka uri maka, uri umunyazambia, umutanzania, umukongomani, umufaransa, umwongereza, ukaba uri muri babantu bavuga iwanyu nabi, menya ko hari ibyo tutari kurashira mu ngiro. Mwico gihe uri kurivuga, uri kurituka, niwumva bavuze umwene gihugu runaka mu ico gihugu iwanyu bakamuvuga nabi, ntumukingire ntagire icyo uvuze, nukuvuga za devoir zawe nturi kurazikora neza. Ejo bazovuga wewe buryo ubusuzuguye uyu abimakamba canke se uyu aba mu Rutana, azobasuzuguye nawe uba mu Kayanza. Uzosuzugura umukuru w'igihugu runaka, nimburo ari mu president Donald Trump wa Amerika, ukaza wumvura umunyamerika wewe, ukaza wumva umuntu w'umwongereza aramusuzuguye, sebere byasuzuguye wewe parce que irero chefu numurongozi wa kino gihugu kandi mubarongoye nawe urimo, itimini ziko bisigura ngo uwututse uyu umukuru w'igihugu abatutse nawe, uwubahuse pere de la famille abatutse nawe membre de la famille, wowe uri umuntu uri muri babandi bagize umuryango. Rero bivuze ngo s'il vous plaît bere wacu turi ngaha turi kwinosi, mugabo hari ibyo tuba dukora tutazi. Mugende kuri social media murabe abantu no munsi, haba aho duherereye aha turi i Burundi, haba mu Bufaransa, usanga wewe nyene ari wewe mwasi wawe nyene, wewe nyene niwe mwasi w'umuryango wawe, wewe nyene niwe mwasi w'ibyawe. Meme ugasanga hagezeho naho umuntu usanga kritika igihugu ciwe, ugasanga avuga nabi igihugu ciwe. Hari abantu usanga bavuga ngo je nibereye muri France, nibereye mu Birigi, nibereye muri Amerika, ati mu Burundi ntaco bimbariye, muri Tanzania ntaco bimbariye kuhavuga nabi, mu Rwanda kuhavuga nabi. Ni wanyu siri topre, nimba ari wanyu kweri kuhavuga nabi, hindura iyo nyifato. Seberebye changer s'il vous plaît, hindura iyo nyifato. Uyu munsi ukibona bino bintu, menya ko uvuze nabi president wawe avuze wewe, niyavuga ati president wawe w'iki gihugu iki niki yitwaruka avuze wewe, uvuze nabi igihugu cyawe avuze wewe, kubera ntabwo uvuze nabi famille yawe, uvuze nabi wanyu avuze wewe, membre de la famille. Tangura rero uhaguruke umenye ko uvuga nabi umuryango wawe, uvuga nabi abawe utegereza kumugwanya, uvuga nabi umwene gihugu w'iwanyu mugwanye. Ushaka kurenga ku mategeko y'iwanyu, menya ko uwo muntu atari umukunzi wawe, atari umukunzi w'igihugu cyawe, atari umukunzi w'uburongozi bwawe, ahubwo haranire ko twese dusenyera ku mugozi umwe. Ni wahinduka ukabikora uko, ejo uzobaho unezerewe, uzobaho abaho banezerewe, uzobaho urimo ahantu neze bose bakwiyumvamo. Mugo ni baba wa wundi ico bonye cyose ari kuvuga nabi, gutuka famille, muryango, abantu bo mu iwanyu, kurenga ku mategeko, kutamenya ibikugenga. S'il te plaît menya ko nta uri kuraje. Les amis, iki kintu c'est pas pour rien. Mugiye mukaraba kuri social media ibiriko biravugwa hirya no hino, abantu murahoze muratekereje, ariko ejo muzobona ko byari bifise akamaro ko mwari mukwiye kuvuga no kuvugira abanyu, kuvugira imiryango yanyu, kuvugira igihugu cyanyu, kuvugira uburongozi bwanyu, kuvugira abo murongoye, ko byari bikwiye ko mubikora. Kuko ejo ni mutabikora, ingaruka zizoshikira famille, kubera wa muntu runaka pere de la famille yagize ikibazo, zizoshikira brebwe membre de la famille. Ingaruka zizoshikira igihugu, nawe musitwaye mwene gihugu, naho uri Burayi ntubuza biwanyu bari ngaha, zizoshikira nawe. Zishikiye igihugu zizoshikira nawe, naho uzoba uri mu hehe muri Amerika,
uri muri Australia ibibazo bizoshikira igihugu kandi bivuye kuri kubera we wirengagije ahubwo washimye gukokeza ugashigikira n'abavuga n'abigihugu ejo nivyashika bigashikira iwanyu bizoba bishikiye nawe. Ibibazo bizoshikira bizotuma nutubahiriza amategeko hanyuma ukayarenga, menya ko uzoteza ibibazo umuryango wawe, uzoteza ibibazo abiwanyu resitwaye abene gihugu, then it's time to change. Munyemerere kano kajambo ndakandike ngaha munsi, time to change, it's time to change. Numwanya cyambere, umwanya nuyu, hanyuma to change. Numwanya niwo mwanya, uyu numwanya ushobora kuba warakoze ibibi, waravuze nawe umuryango, waritwaye nabi, utigeze wiyumvira bino bintu, waravuze nabi igihugu cyawe, waravuze nabi abarongozi bawe, utagwaniye canke se utafashije kugwanira amategeko y'igihugu cyawe, uyu niwo mwanya wo kubimenya. Eske kubimenya hasigaye iki? It's time to change. To change ni verbe canke se nirivuga bivuga ngo guhinduka, change. Rimwe twavuga ngaha hejuru, change s'il vous plaît. Change s'il vous plaît, hinduka, kuko nutahinduka ejo ibizoshika byose bishikiye n'umuryango bizogushikira nawe, ibizoshikira uno mukuru kino gihugu bizogushikira nawe, ibizoshikira pere de la famille bizoshikira wewe, ibizoshikira umukuru w'igihugu bizoshikira wewe, ibizoshikira amategeko agenga igihugu cyanyu bizoshikira wewe, ibizoshikira wa undatuhirije amategeko y'umuryango bizoshikira wewe. Usigajike. So smart brother. Nube smart. Ushaka kuba smart wubahiriza amategeko, ushaka kuba smart uriyubaha, ushaka kuba smart ugwanira uburenganzira bwawe. Hasigaye iki? Merci. Nta kindi numva norenzako atari uko no gushimira ugiye gushira mu ngiro bino bintu mvuze. Nitwa Suleiman Niyonkuru, aha ni kuri Utamu Podcast.